ibimenyetso biranga ahantu hari amahoro nuko abantu bashobora gutegura ibikorwa nk'imirimo yabo bakayikora baticura yuko ivyo bazokora vyononekara canke batabishikako. Ugasanga nk'amashuri arubakwa, abanyeshuri bakaja kwiga neza baticura bati turapfa, mavurira abantu bakaja kwivuza. Ni kuvuga amahoro rero ku muntu no kuba mu gihugu cy'amavukiro yiwe atunganiwe mu biwe no mu vyiwe no mu mutima kimwe no mu kibano aho abaye hakaba amahoro kandi akagira iteka akagira ahasikiririza n'ivyiyumviro vyiwe naho bikumvirwa. Hanumwana abantu baba baratase haba hari ikintu hagati yabo kiba carabatandukanije barigeze kuba bakundana. Byumvikana ngo kunywana rero nigihe habaye igihe mwongera kuvugana hanyuma uko kuvugana kugatuma haba ukuri hagati yanyu mukongera gusubira kunywana mukongera gusangira kuko mwongeye kuvugana ukuri kuvyari byarabashikiye. Ibimenyetso byerekana ko abantu banywanye by'ukuri hagati yabo ubwa mbere umuntu aba yarabona ingene ibintu byari bimeze. Ubwa mbere ni bwa bucuti ni rwa rukundo ni cya kiyago ciza kigaruka hagati yabo nka komwe byaba byari byamye hambere bataracanamo hakagaruka imigenderanire myiza abantu bakavugana bagasangira. Niho rero twebwe mu ntara y'Imuramvya canke muri komine cyane ya Rutegama abantu ko hariho ubwicanyi budasanzwe hanyuma mbere no gufata ku ngufu babiza ubwicanyi n'ubusuma. Hama rero twebwe inyigisho zivuye na cyane mu ishyirahamwe mu pareke riri aho Igitega ritangwa kwinjira kugira ngo ryingize amakomite y'amahoro. Twebwe rero tubonye igihugu byagenze gutyo tuca twinjira mu makomite y'amahoro kugira ngo natwe turabe yuko ibyabaye bitosubira kwa mu Burundi tutangwa kuba abanimatere cyane twigisha twera turaba ingorane ziri mu bantu na cyane ugwaruka n'abandi basanzwe bakuze bagirana izo ngorane. 98 hamaze nk'ikomera komite y'amahoro hanyuma natwe turaga umuhamagaro kuyinjiramo ariko natwe twasuye umuhamagaro ntitwayiyumvamo kuko twaguma twumva bya bintu byaba mu gihugu twuko ataco biheza bigatuma abo bantu bari muri amakomite y'amahoro bari kwaduha inyigisho twebwe tuti nta kindi kintu kizozana amahoro atari umuheto. Mu nyuma rero nahavuye ndumva umuhamagaro cyane maze guharurane ivyo byose iriya ntambaraga nabonye mu muryango nayo ubwo yari inkoho ubwo inkwamwe uhagabwa ngo ingwani zobatsetse. Hari ibibazo bwa mbere byo ku matata aba yarabaye bigatuma haduga ishavu rikabagora rero kugira ngo bahuze hanyuma mugabo kubw'ikiganiro kiba cabandanije kwa kumviriza namara kubabwira birashoboka ugasanga umwe wese ariyumvisemwo ko ashobora kwemera ivyo je nimo ndabahuza ndababwiye biturutse n'ingene twabitanguye n'ingene twabaganirije n'ingene bumvise iyi nkuru twababwiye kuko turaca no mu ijambo ry'Imana kugira ngo amatati tuze turabereka ko no mu Mana ashobora guhera. Tukabigisha kutafata ibintu mu mubiri kandi ko abantu bagize amatati bateza kwicara hamwe. Henshi yo tubakundisha kwicara hamwe tukagirana ikiganiro hanyuma iyo tubashize mu murongo mwiza ibintu by'amatati birahera ko tumaze gutatura yatari make. Ubutumwa no bashikiriza ubwa mbere nuko bo babara abantu bose. Ubwa kabiri hakaba ukwitanga. Ubwa gatatu hakaba ukuri. Uko kuri kuhabaye ntibazoreka gushika ku ntumbero yo kunywanisha abarundi. Ubwa mbere nukuba uri umwizigirwa. Ubugira kabiri nukuba abo bene amatati bakwiyumvamo bakakwizigira. Kwivyo bakuyagira muganira utabirenza kure. Hama muri ico gihe ucubumviriza
hanyuma ukabanza ukumviriza umwe uwundi ukamwumviriza, hanyuma witonze uciye make ubishyizemo urukundo bakabona ko bafite n'umutima w'urukundo udatwarira hejuru. nuko utabashiramwo iciyumviro nibo nyene bivugira ibibega ivyabo, hama ukagerageza kuza uraborohereza ubereka yuko atakamaro ko kuguma bari mu matati. Twe turifuza yuko muri rusange amatora yogenda neza mu mahoro n'umutekano. Hanyuma nk'uko tuzi ko ibiringo by'amatora ari bitatu, kuva mu ntango imbere tucitegurira amatora gushika amatora arinda hera batangaze amajwi yavuye mu matora, turifuza yuko amategeko yo kubahirizwa na bose. Nuko kandi we wese akeneye gushikiriza iciyumviro, gushikiriza iciyumviro mu mutekano atabwoba. Hanyuma rero tukifuza kandi yuko hari nk'abanyepolitike benshi bakeneye gushikiriza ivyiyumviro vyabo, bohabwa uburenganzira bungana kugira ngo bashikire abanywanyi babo, hanyuma nabo babashikirize imigambi yabo. Hariho abantu bakunda kubona yuko bonyene ubwabo aribo ngira ngo aribo bafise ijambo rikuru, ntibibuke yuko hariho n'abandi bashobora kugira abantu bato bato. Kenshi usanga harimwo abantu bafise ijambo, akubwira ijambo kweri ukumva ko nukuri ari ry'ukuri, mugabo abantu benshi nabo kandi ugasanga jewe ubwanje nkibona uko ndi, nkibona uko ngana, nkabona umenga ni jewe ntegereza gutanga ijambo rikuru rya mbere. Ariko vyoba vyiza rero iyo abantu bariko barasabikanya ibintu bakumvikana bakumvirana, niho ibintu biza bikagenda neza. Ibyo byiyumviro by'abandi nibyo bikwereka ibyo abantu bashima bagushimako canke bakunegurako, ari aho ushobora kwikosora ugakosora, ari aho ushobora kubandanya ukora neza ukabandanya.